kidasanzwe kizotangura ku munsi wa gatanu kuwa gatandatu hamwe no ku munsi w'Imana. Twaravuze ko ari igikorane cagutse cy'ubutumwa bwiza, ariko nkuko twavuze ko ari amashengero atandukanye menshi yagiye hamwe kugira ngo ategure kino gikorwa. Turategekanya kandi n'igikorwa cyo gusengera igihugu, igikorwa cyo guhezagira igisagara. Muri iyo ntumbero rero tuzogira urugendo kugira ngo ico gikorwa tukigire mu munezero, turiko turaririmbira Imana, duhimbaza Imana. Isaha 8 hariya kwa Vyisi mu Kanyosha, ni muri Musama niho tuzotangurira urwo rugendo ruzotwerekeza ahazobera igikorane hariya kwa Sebatutsi. N'urugendo ruzoba rurimwo abantu benshi bavuye mu mashengero atandukanye n'abandi bose bavyipfuza, kandi kazoba ari akaryo keza ko kwisanzura, ko gukomeza imigenderanire hagati y'amashengero atandukanye. Ariyo mpamvu dutumiye abantu bose bariko barategura kuza mu gikorane gutangurana natwe muri uyo munezero, kugira ngo nitwanashika hariya ku kibuga turonka akanya ko gusenga, kugira ngo ikibuga tuze tucinjiremo neza mu gikorane huzuye ubuntu bw'Imana. Nkuko twabivuze, imyiteguro irabandanya. Ku munsi wa gatandatu twarahejeje amahiganwa atandukanye, haba mu vy'inkino zitandukanye, mu mupira w'amaguru hamwe n'ayandi makompetisiyo y'ugwaruka atandukanye. Ariko imigwi itegura nayo iriko yitegura igikorane, abazoba bariko barakora ibikorwa bitandukanye bariko baritegura, amanama arabandanya, eka n'ibindi bikorwa by'umuntu nyene afise urubanza biriko birabandanya kugira ngo ikorane kizegende neza. Ubu kuri isaha mvuga abajejwe ubuhinga bw'ivyuma babandi b'ibinyamajwi bamaze gutangura kwitegura ku kibuga, ariko yatangura gusa neza ntiworaba. Ndizigira ko abantu bazoza mu gikorane bazohasanga ari gikorane citeguriwe, gifise ivyankenerwa byose, kandi by'ukuri n'ikibuga kizoba gishajije gisa neza. Twagomba dusubire tubatera kamo tubabwire ko ijuru ririteguye, mukozi w'Imana ariko arasenga. None rero twingingire abamaze kwitegura n'abandi bakiriko baravyumvira gusidukana niyonka, haba mu rugendo ruzoba ku munsi wa kane itarike 11 hamwe n'igikorane kizotangura kuva itarike 12.